alo. Meze neza je nagiye kwitegura. Butuvugana ngeze kwibarabara. Ndindiriye moto. Hamambwira nkunda gusanga kandi unyarutse ko umugabo wanje nabiye ko. Dawe ndambwiye ko ndi muhira kandi urazi ko amasari yavira ukazisha kanje dukoreshe chap chap. Kandi kindi naco shaka iyo hotel isange wajije kuyiriha. Shaka ukoresha umwanya. Niyo nyenda gukunda juma. Ibyo mugabo wanje nawe ko ari rofa nyene. Kwamwe ndagukunda kweri sinari kuza. Nuko ndakwizera ari ushoboye akazi. Ndabukoresha umwanya je ndindiriye moto ubunyene ndaje. Gusa umenye ko abantu uri kwambwira atahonzi uce ufata hagarare kwibarabara kugira nce ndagusanga kwibarabara kandi urihe ni moto urazi ko atamara ya moto office. Reka nakijya kirofa ngo umugabo sha. Reka nanujya we twihurije nta kibazo wenda aje ubima bimece nigira hama nta bindi. Sawa sawa. Madam. Nibikewe. Wena gusize muhira uri ndembe. Aho uri kurigiri. Wambaye neza nko. Barayivye fone. Bakwivye fone? Fone barayinyivye. Bakwivye fone warugihewe. Ashimve nabi ibyo bitanguye bebe nuko. Umviriza. Barayivye fone rondera umusumo barayivye fone she. Umwanya wowe nteje ku telefone umbwira ko uryamye ugomba upfa ariyo mpamvu uciye mva kukaza bunyene. Mugabo ivyo biri kubirancanga. Ngiye kwa muganga. Kwa muganga. Uko nagusize mbona umeze mu gitanda. Uremvye nkeka. Wibagiye yuko ibintu byose je negende guhana ica. Sinenge kwa muganga. Kwanza ngango naingiye kuri pharmacy kwanza sinzi. Bagutire none bakwivye telefone byagenze gute? Baranyivye fone. Warafise mu ntoki kandi ufise n'isakoshi. Sheri nabwo mutangure kuzana by'uburongo. Sawa, nta kibazo. Tugenda. Kandi tugagenda je nubazi guhugu mbazi ibintu byinshi. Kandi we mwimisi wowe maze imisi untera amakenga wewe. Ingwara zitabaho nkeka n'amazi yo kunoje ndayaguha mugabo ukuntu usanze umeze. Wewe binteye kutuma ndakwibaza kutindiriye. Tugenda. Nta togoriyo.